hari uno musi ibintu bihara mu bakozi b'Imana biheka kuri buryo bubasha baba bafise mu gutanga imigisha n'imihezagiro. Sinzi uko n'imigisha isigaye gugu, sinzi ko n'imigisha mu kwicakira umuntu asigaye avuga ati zana miliyoni 5 ndagucakira umugisha. Ubwo nubu escro, ubwo nubu beshi cyane. Ubwo nubu beshi gute ni kuvuga mu yani majambo nta muntu atanga umugisha atari Imana yonyene. Nta muntu atanga umugisha atari Imana yonyene. Mu gihe wizeye Imana, Imana iraguha uwo mugisha. Umukozi w'Imana n'igikoresha Imana icamo kugira ngo ashike ushikire wa mugisha kwatuyeho. Umugabo nibisigura kwisopa amahera. Mu rusengero no ku bapfumu haratandukanye. Mu rusengero ego hagaragara ububasha bw'Imana. Ego ku bapfumu naho hagaragara ubukorikori bwabo bakoresha. Ni kuvuga iyo umuhungu n'umukobwa bakundanye bari mu rukundo, ego hanyuma bagace bashira imbere ibyo kuryamana, na rukundo ruba ruhari. Ubwo n'ububeshi. Urukundo nyarukundo ni kwihanganira. Mu mabwiriza y'Imana harimo ibwiriza bivuga ngo ntugasambane, kandi ariho benshi bacavuga ngo ruca ruduga ngo nca ndamwizera ngo niho ncambona kwa nkunda. Mu vyaha byose Imana iravyanga, mugabe ikintu ca mbere Imana yanka mu vyaha byose n'ubusambanyi. Rero iyo muri fiançailles hanyuma mukaryamana, ni kuvuga Imana honyene ikivyanka. Ikivyanka ko biteye ubwoba. Nivyo mwari mwariyemeje gushika ko ntimuba mukibishitseko. Ni kuvuga ahubwo Imana ishina bivamwe. Hariho ico no kwita guhonja ku bakobwa n'abahungu. Nivyo by'ubusambanyi nyene bari muri fiançailles cyangwa bari mu rukundo, bagahonja. Menyereye bahonja amavoka, menyereye bahonja menye bahonja ibitandukanye bajya bapagane bamwe ibintu by'inzoga, barahonja. Rero ni kuvuga iyo yumvise itaryoshe aca bivamo, aca yigi. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye, waba uri mu gihugu cyacu ciza cyo Burundi, waba uri muri diaspora ahatandukanye, haba za Canada, America, Australia, za Europe ndetse n'ahandi hose kubumva Kirundi. Reka ndabaramutse cyane gose. Iyi akaba ari Buja Town TV nkuko musanze mubimenyereye mwabantu. Ariko kuri bashasha no bibutsa no nabasaba kugenda munakoze subscribe, mugire na ka like yari anye na commentaire zabe zidukebura n'izidutera intege zose turazikunda cyane. Jewe nkaba ndiraje nkuko musanze mubimenyereye nyene. Uno musi nongeye kugirirwa ibakwe ryo kwakira umutumire nyene yadasanzwe. Ndamwita umutumire adasanzwe kuko numukozi w'Imana mwabantu mwe, akaba ari Prophete Aimable, akaba aje hano kugira tuyage ibitandukanye kubijanye n'ivuga butumwa cyangwa kubijanye n'ihinduka, kubijanye n'imibereho yacu muri rusange. Mu byo tuza kuvuga nako turaza kuvuga naho ibitandukanye, turaza kuvuga naho cyane bijanye na relation amoureuse. Twongera tuvugane yo kubijanye na nivyo kurenga ibigo, mbega relation amoureuse mu gihe tuyitwayemo nabi bifise za ingaruka. Relation amoureuse n'ubusambanyi bifise ingaruka mbi. Mbega kurenga ibigo hoho, haba kuba papa, haba kuba mama, haba kuba gabo, haba kuba gore, bivuye kumvo zitandukanye bifise ingaruka mbi. Turaza kuyaga ko cyane kandi no ku bintu biharayo mino misi by'abakozi b'Imana bamaze imisi bavuga ati cakira visa, cakira ibi, zana amahera tugukureko imivumo, zana miliyoni 5 cakire visa yo kuja Canada n'ibindi bitandukanye. Ahari bimaze imisi bisirikira, tukaba rero twagiriwe amahirwe yo kuronka no mukozi w'Imana nawe aratwemerera kuza kugira icaduhanuye nice abivuze ko nkuko Imana yabimutumye. Reka ndakuramutse cyane Prophete. Natwe turabaramukije cyane. Mumeze neza? Turashima Imana. Ego turashima Imana, tugira byose. Ego murashima Imana? Turashima Imana cyane. Uno musi Prophete, umusu turi ku musu ugezeho ushimiki, nigiki wishimira mu buzima bwawe? Uyu munsi kuba ndahari cyane ndiho. Ego shima Imana ku bintu byinshi. Hari ibintu byinshi no shima.
muga ndashima Imana kuba ndiko ndahema cyane ataco natanze. Urashima Imana ko uri kurahema ataco watanze. Ataco natanze. Wow. Ni ikintu gikomeye cyo gushima kuba ushobora kuba uri kurahema ata amafaranga watanze. Icyo ni ikintu ca mbere wewe uri kunyumviriza warukwiye gushima. Yego. Nico kintu ca mbere no shima ngitangaza kuri jewe. Hariho abantu benshi bari mu bitaro bariko bahema ku mafaranga, ariko jewe na mafaranga ndiko ndahemako. Nico kintu ca mbere shima kuba ndiko ndahema ata amafaranga afise, ata amafaranga natanze. Wow. Ico nyine abarica agaciro mu buzima bw'umuntu kubona iyo uramutse ubona undi munsi mushasha. Abarishimwe nyine umuntu aba akwiye kwicara hasi agashima Imana. Ego no musi Prophete Aimable kuba takuzi ubuto bwawe Prophete bwari bumeze gute? Mu majambo makeya kugira nyine ugere ngaha anye utwe Prophete utwe umukozi w'Imana. Ubuto bwawe bwari bumeze gute? Ubuto bwanje bwari nakureye mu muryango ukijijwe. Maze gukura mu muryango ukijijwe narakora ibitabereye. Mugabo murana Yesu. Ego. Mu bujene nagendeye mu bintu bitari byiza. Mugabo murana Yesu hama ndabivamwo. Yego. Canza kuvugira Imana aja gukorera Imana. Wow. Wakuriye mu bintu bitari byiza, wagendeye mu bitari byiza, ucuhura n'umwami. Camura n'umwami Yesu Kristo. Ucuragenda gukorera Imana. Cangenda gukorera Imana. Wow, nico agaciro. Ikibazo ca mbere. Yego cyane. Nk'umukozi w'Imana, relation amoureuse, urukundo mu bantu. Muruvuga kiki? Urukundo ni ikintu gikomeye. Ego. Kuko no mu ijambo ry'Imana muri Bibiliya biravugwa. Amajambo Yesu yavuze ngo nubwo wogira ingabire zihambaye, ariko atarukundo byose n'ubusa. Urukundo ni ikintu gikomeye rero ku bantu. Yego. Urukundo nico kintu gikomeye no ku bakristo. Iyo umukristo atarukundo agira na agakiza bafise. Yego. Yesu yavuze ngo dukundane nkuko yadukunze. Yani majambo yo tarukundo ruhari nabwo uvuga ko urumukizwa canye uri wa Kristo. Urukundo nigo rugize agakiza. Urukundo nigo rugize agakiza. Na amajambo navuga ko ico kintu mbajije cy'urukundo. Yego. Yego. Uno munsi benshi turitwaza urukundo, benshi turitwaza relation amoureuse nkuko nabivuga mu Gifaransa. Aho haroye bya bintu wumva ati ngo mukundana na naka ni gute mwo kubakana mutararyamana, ni gute mwo kubakana mutarasambana. Mu vy'impwemu hari ikintu dukeneye kumenya aho gatoya. Ivyo bifise ishushi yahe, bifise izihe ngaruka zitari nziza. Murakoze cyane. Ni kuvuga iyo novuga ngo abari mu rukundo, muri fiançailles, iyo bagiye kuryamana hataragera, novuga ngo ni nk'amahirwe make yo kubana nabo. Novuga nk'akaro gato ya nk'umuhungu abwiye umukobwa bakundanye ngo baryamane, ni nk'ibice bike byo kuzobana none nandi kubana mu mana hoho ni icyaha gikomeye. Gute naho dusobanurire? Ni kuvuga iyo umuhungu n'umukobwa bakundanye bari mu rukundo, yego, hanyuma bagace bashira imbere ibyo kuryamana, na rukundo ruba ruhari, ubwo n'ububeshi. Urukundo nyarukundo ni kwihanganira. Mu mabwiriza y'Imana harimo ibwiriza bivuga ngo ntugasambane. Rero iyo wewe uri mu rukundo hanyuma ugaca ugenda ukabwira uwo mukundanye ngo mujyamane, mu yandi majambo uburenze ibwirizwa ry'Imana. Uburenze ibwirizwa ry'Imana. Uburenze ibwirizwa ry'Imana. Yego. Uburenze ibwirizwa ry'Imana. Rero si byiza kuba uri muri fiança cyangwa uri mu rukundo na naka ko mujyamana igihe cyo kuryamana kitaragera. Mu yandi majambo mwamukoze icyaha. Promirima mwamukoze icyaha. Mwamukoze icyaha, muba mukoze bitari byiza ku Mana. Mwamukoze bitari byiza ku Mana. Novanga igihe cyanyu cyo kuryamana nicyo kiragera. Yego. Na mahigwe make kandi yo mwaryamanye, ndabibona abakobwa benshi mu rusengero baje kumbwira ngo wa Mungu twahebanye. Nkamubaza ati none mwahebanye kubera iki? Aravuga byinshi. Keshi murankunda kubona abakobwa bararyamanye n'abahungu. Rero iyo umuhungu mujyamanye cyangwa umukobwa mujyamanye hariho urukundo ruhera muri bo.
muri bo urukundo ruranahera bigatuma batandukana bari no kubana kandi ariho benshi bacavuga ngo ruca ruduga ngo nca ndamwizera ngo niho nca mbona ko nkunda oya ubwo nubeshi nubeshi uko no kwiyorohereza no kuryoherwa kw'isi uko no kuryoherwa no kwiyorohereza kw'isi novuga ko ari ibinyoma na rukundo rugwira mu kuryamana narukundo rugwira mu kuryamana ubwo nububeshi niko no bivuga je ati nububeshi ni kinyoma ni kinyoma kuko iyo muryamanye mutarabana novuga ngo muri ko mukora icyaha cy'ubusambanyi kandi Imana irabibuza kandi Imana iranavyanka mu kintu cya mbere Imana yanga n'ubusambanyi mu vyaha byose Imana iravyanka mugabe ikintu cya mbere Imana yanga mu vyaha byose n'ubusambanyi rero iyo muri fiançailles hanyuma mukaryamana ni kuvuga Imana honyene ikivyanka ko biteye ubwoba nivyo mwari mwariyemeje gushika ko ntimuba mukibishitseko ni kuvuga ahubwo Imana ishina bivamo Imana ishibivamo kuko Imana irakunda abantu bari ku murongo wayo Imana irakunda kujana n'abantu bari kumwe mu yandi majambo iyo ugiye kwitiza umuntu mutarabana Imana ikiva mu ivyo bintu byanyu niyo mpamvu usanga benshi reba bahebanye kubera Imana yabivuyemo niba kiri mu murongo w'Imana bamaze kuva mu murongo w'Imana Jesse nivyoroshe turabifyinisha kenshi abajene barabifyinisha cyane n'abandi bantu bose baba bariko bitegura kubaka ingo zabo mama ngo niho nza kumenya ko akomeye Prophete ivyo ni ibyaha ivyo ni ibikorwa vya shetani umuntu amaze gutegwa na shetani yumva ko ibintu biryoshe mu gihe ukirimwe mwe mu y'Imana wumva ko ibyaha bibishe mugabo iyo umaze kuba winjiyemo na daimon wumva ko ibyaha biryoshe kuvuga ngo manipime ndabe yuko nkomeye cyane nawe akomeye ivyo sivyo nkamwe yosanga dakomeye na nkamwe yosanga dakomeye kandi yari ipime ivyo ni binyoma Satani nibwo bugereka ko ahendesha abantu yego ikintu rero numvise uvuze giteye ubwoba naho muba muri mu nteguro y'urubanza muri fiançailles hari no mu kugera ikibivamo Imana ikibivamo kuko mwavuye ku murongo wayo ndabwo nk'akaro gatoya mwesha makuru iyo turiko turasaba Imana idufashe mu rugo canke iyo turiko turasenga Imana idufashe kugira ngo tuzoshike kure aho ndiko mbwira abakobwa bari muri fiançailles bari mu rukundo ni kuvuga Imana iratwumva kuko birivuga ngo musabe muzohabwa ni kuvuga rero iyo turiko turasaba Imana iratwumva rero iyo turi mu murongo w'Imana Imana iri kumwe natwe biriko iratwumva rero ni kuvuga bisaba ko tuguma mu murongo w'Imana kugira ngo dushike kure canke dushike kuri ya numbero twihaye mu mwanya rero twavuye kuri ya numbero y'Imana Imana ikibivamo nkaha ndi yorohereje cengenda muri fiançailles kuryamana n'umukobwa cyangwa umukobwa agiye kuryamana n'umuhungu twari mu numbero y'Imana tusaba Imana kizotugeza kure mu kubana yego mugabo umva ciye nandukana n'Imana mu yandi majambo y'amasengesho ndayishe bimwe nagomba kuzogera ko Imana yabivuyemo bisaba ko nguma mu murongo w'Imana kugira ngo shike kure novuga ngo hariho ico no kwita guhonja ku bakobwa n'abahungu nivyo by'ubusambanyi nyene bari muri fiançailles cyangwa bari mu rukundo bagahonja menyereye bahonja amavoka menyereye bahonja ibitandukanye bajya bapagane bamwe ibintu by'inzoga barahonja rero ni kuvuga iyo yumvise itaryoshe aca bivamwe rero bahonja amavoka bakahonja n'izo nzoga ivyo ntibihonjwa ivyo ni igihe cyavyo Imana yabigeneye neza cyane mu gihe rero bihonjeje Imana ikibivamo ntivyoroshe bantu b'Imana aho no munsi harimo n'ingaruka mbi nyinshi iyo binashitse mu kubaka na gwa rugo
waragiye urabivamo kuri benshi, reka nkoreshe iyo terme nkuko bivuze, kuko no munsi nimba bivuyemo kuri naka ejo uzabivamo kuri naka, ariko uno munsi birageze muri ubasa urugo murabanye. Hari n'induru nyinshi canke hariho n'ibintu bimaze iminsi biharawe aba papa cyangwa mama ko baravuga ibintu bijanye no kurenga ibigo. Nize ngaruka mbi zihari mu kurenga ibigo no munsi? Ingaruka mbi zihari ni nyinshi cyane. Yego. Ingaruka mbi zihari ni nyinshi cyane. Nk'icyambere hari ubutunzi bw'urugo butakara. Hari ubutunzi bw'urugo butakara iyo abantu benshi barenze ibigo. Kurenga ibigo ni ikintu kibi cyane mu rugo. Iyo umugabo arenga ibigo akarenga umugore wiwe bizana ingaruka mbi mu rugo. Iyo umugore arenga ibigo akarenga umugabo wiwe bizana ingaruka mbi mu rugo. Hariho ubutunzi bwinshi butakara. Kandi n'Imana niryohererwa n'ugo rugo. Niryohererwa n'ugo rugo kuko ugo rugo novuga ngo Imana iba yaruvuyemo, haba hinjemo shetani. Shetani niwe abari mu ugo rugo rw'abantu barenze ibigo. Niyo mpamvu usanga keshi ari amakofe, keshi atamunezero uri mu rugo. Kubera iki? Kubera Satani niwe arurimo. Mu gihe Imana iri mu rugo nabwo nabwo umuntu arenga ibigo. Haba hariho Imana. Novuga ngo iyo abantu bamaze kurenga ibigo baba bavuye ku rutonde rw'Imana. Baba bavuye ku rutonde rw'Imana, baba bayirongoye bonyene. Ariko novuga ngo iyo abantu barenze ibigo kenshi baba bavuye ku rutonde rw'Imana. Mu gihe umuntu ari mu rutonde rw'Imana yumva nezerewe n'umugabo wiwe, yumva nezerewe n'umugore wiwe. Yumva nezerewe n'umugabo, yumva nezerewe n'umugore. Ego cyane. Ariko iyo umuntu arenze ibigo bizana ingaruka mbi cyane nyinshi mu rugo rwabo. Izo ngaruka mbi dushaka kumenya kuko mama baravuga kuko umuntu arenga ibigo afite ivyitwazo byinshi bitandukanye. Bijye vyitwazo wanashima umugabo avuga ati umugore wanje nta mwanya, umugore ati umugabo wanje yama mu kazi. Wanashima bitangura avuga ati naronse umpakanya na dushaka nyine kumenya izo ngaruka mbi. Nico kintu ngira mbwiye abantu bariko batwumviriza. Akazi n'urugo biratandukanye. Kandi byose birasaba ko tubikora. Kandi byose birasaba ko tubikora mu mwanya wabyo. Biravuga ngo ikintu cyose Imana yagize mu mwanya wacu. Mu gihe we wa mugabo we udaha umwanya umugore, niho Satani yinjirira rero kuca agenda kurenga ibigo. Igihe uwewe wa mugore we ufata umwanya munini ukawujyana mu kazi, nuho umwanya umugore niho umugabo acarenga ibigo. Rero akazi hamwe n'urugo biratandukanye. Novuga ngo keshi birakeneye ko dukora akazi tugatunganya n'ingo. N'ingo zacu zigatungana. N'ingo zacu rero abantu benshi bariko baratakaza mu iyo nombero. Gufata ibintu bakabicangiranya. Bakabicangiranya. Nivyari bikwiye ko babicangiranya, byari bikwiye ko babishira ku mwanya wabyo byose. Nkagenda ku kazi, nkataha nkagenda ko bakorugo. Biba bitandukanye. Apana umwanya wose mu kazi. Pana umwanya wose mu kazi ni kuvuga uba uriko urasambura urugo. Va ku kazi hanyuma ugende uyage n'umudamu wawe mu rugo, uyage n'abana, kuko abana baba bakeneye wewe papa, abana baba bakeneye mama. Mu gihe rero mwebwe abavyeyi mutariko muraho umwanya abana cyangwa uraho umwanya umugore cyangwa umugabo, nibyo bivamo kurenga ibigo. Kubera abagore n'abantu ba mbere bakunda umuntu abaha umwanya. Iyo rero wa mugabo utamuhaye umwanya akaronka umuntu amuha umwanya, uca usanga rero agucitse. Usanga agucitse. Uramubura iyo wamubonye. Uramubura iyo wamubonye. Neza cyane. Uramubura iyo wamubonye kuko umugore akeneye umwanya, umugabo akeneye umwanya, abana bakeneye umwanya. Bisaba rero kuva ku kazi hanyuma ukagenda gutunganya urugo nago. Impanuro nziza cyane. Yego uno munsi Prophete wafashe waduhaye akanya kikiyago niba ko twagiriwe nkuko natangwe ndabivuga, ariko gusa nkuko twagiriwe ibakwe nyene no guhura n'umukozi w'Imana nkamwe, hari ibintu bitandukanye nyene tuba tudasobanukiwe cyane tuba tudatahura tubabaza bijanye nyene n'inyigisho z'Imana nkuko ari byo mwahamagariwe. Ni nkuko ari umuhamagaro wanyu gushika uno munsi muratanga imihezagiro ahatandukanye, murahezagira mu ibi na biriya.
arico kibazo nyene shaka no gusozererako hari ibintu biharawe mwino minsi tuvuye mu vy'ingo gatonya n'imiryango tuvuye mu vy'inkundo hari uno musi ibintu biharawe mu bakozi b'Imana biheka kuri buryo bubasha baba bafise mu gutanga imigisha n'imihezagiro barondera ibintu kanaka ngo cakira ibina biriya ngo zana amahera ngo ndagukure ko uwo muvumo ngo ngira ibina biriya canke ngo nimba mu rugo rwanyu hari basiwe n'ingeso mbi yo gucana inyuma nimuzana amahera ujya muvumo rirya shetani ndagirukane sinzi naka video karaho nabonye haraho sindakibuka neza aho nimba ari Umu Prophete canke umu apotre sinibuka neza yari afise umubehe ikintu c'igisorori cuzuye ifaranga mahera aho buri mukirisu umumwe yazaraza ashiramwe amahera kugira bamuhimigisha none ga mukozi w'Imana sawa duha umuco kubijanye niyo nyifato iri kiraba mwino minsi sinzi uko n'imigisha isigaye gugu sinzi ko n'imigisha mu kwicakira umuntu asigaye avuga ati zana miliyoni 5 ndagucakira umugisha zana miliyoni 5 ejo zofise imodoka ya miliyoni 200 bigenda gutega nyakubahwa Prophete murakoze ikibazo ciza mu bajije yego ni kibazo giharawe mwino minsi kandi kiko kiraba mu bantu benshi mu rusengero no ku bapfumu haratandukanye mu rusengero yego hagaragara ububasha bw'Imana yego ku bapfumu naho hagaragara ubukorikori bwabo bakoresha rero mu rusengero haba hari abakozi b'Imana abakozi b'Imana baba baratumwe n'Imana ibyo baba bafise baba barabihawe n'Imana ariko abo bapfumu nabo ibyo baba bafise baba barabirondeye ku bana baba barabiguze kandi baba barabiguze amafaranga neza cyane baba barabiguze amafaranga ariko umukozi w'Imana ibyo aba afise aba yabihawe n'Imana kuri gusa Bibiliya iravuga ngo nabibahaye ku buntu mu bitangira ubuntu uwo niyo se yakabivuga yego mu yandi majambo waruvuze ngo barasaba amahera mu gusengera umuntu kugira ngo baguhe umugisha umuha amahera akwakinyatsi mu majambo make bakunda kuvanga karonda ngo kuvanga karonda ngo tukure ko ibya basokuru n'abasokuruza bawe bakera hama ico kibazo novuga ngo ubwo nubu escro ubwo nububeshi cyane ubwo nubeshi gute ni kuvuga mu yandi majambo nta muntu atanga umugisha atari Imana yonyene nta muntu atanga umugisha atari Imana yonyene mu gihe wizeye Imana Imana iraguha uwo mugisha umukozi w'Imana n'igikoresha Imana icamo kugira ngo ushikire wa mugisha kwatuyeho umugabo nibisigura kwisopa amahera no gutanga imiduga nibisigura gutanga inzu cyangwa imodokari ni kuvuga wowe uragomba gusengera akira byizere hanyuma biragukorera umugabo nta kiguzi bisaba mu gihe umukozi w'Imana bavuga ngo tanga ibi mwagiye kugura kandi umukozi w'Imana bakaranyumviraza ubwo si ubukozi bw'Imana kuko bibilivuga ngo mwabiherewe ubuntu nawe nyene mu kubihabwa nabwo yabiguze mu yandi majambo umugisha ni muri mu kuvuga ngo zanibi ngo zanibi kora ibi tanga imodoka tanga inzu tanga amahera nganuko mu yandi majambo twagiye muri commerce rudanda sinovuga ko wari n'umukozi w'Imana sinovuga yuko nugo rushenge babikoramo ari shengero ry'Imana kuko hari amashengero menshi ari ya shetani ngaha kwisi muga abantu benshi bakayajyamo bazi ngo nayi Imana kumva ari amashengero ya shetani ndaguha karorero none uvuga gute ko muri ko mukorera Imana hanyuma ukaka abantu amahera yabaye botike kuko mu botike niho baka amahera kuko baba biranguye amahera ivyo bintu biri mu botike muga mu rusengero rw'Imana nahana abantu bose baruhukira bagenda gutoreraho umugisha bagiye gusanga Imana ibahoza amarira bariko bararira rero mu yandi majambo iyo umukozi w'Imana avuze ngo tanga iki kugira ngo ndagusengera uronke umugisha cange tanga iki ndagukureka ko karonda aba ari ububeshi cyane kuko ivy'Imana bitangirwa ubuntu na amafaranga bitangirwa niyo mpamvu dukwiye kuba maso tugasengera abakozi b'Imana tukabasengera cyane kuko satani arabarondera cyane mugabo bisaba ko tubasengera kandi umukozi w'Imana w'ukuri
nakorera inyungu z'abantu akorera inyungu z'Imana. Imana niyo imuhemba, nahembwa n'abantu, ntabwo ari mu rudandaza, kuko umuntu ari mu rudandaza aza gushinga amabotike, ajya gushinga ibimuha amahera, naza gukora business mu rushengero. Ubwo aba ari ububeshi mu bantu, aba ari ububeshi mu bantu. Nibyo reka tugushimire cyane nyakubahwa Prophete. Nanje ndabashimiye. Ni kuvuga muduhaye inyigisho nziza zikora ku mitima bamwe bamwe, ndetse abaza gufata umwanya ukwiye bakumviriza kino kiyago kiraza kutwigisha. Aho novuga ati haba ari mu nzira zo guhendwa nibigarure, nibigarure kuko sinzi wabonye aho kantu caragafata agashira kuri stati kandi yimvuze ko gushiraho amahera. Nagiye numva avuga ati ngo nanje ngo ngira nshinga urusengero. Ni kuvuga bica biboneka ko umengo ni business yaje mu bantu, n'urudandazwa. Uno munsi turiko turahendwa cyane. Reka tubashimire ku mwanya muduhaye, ni by'agaciro kugira mudusigurire tuhoye guhendwa n'ibi na biriya, twoye guhendwa n'ibitandukanye nabo bantu bariko baratubesha ubuvugishwa kumbura atari byo. Nimwe nyene muzoza muradukebura, kuko mwebwe nyene muri imbere mu kwemera nimwe muzi byinshi, kandi nimwe mutegereza gufata umwanya mwinshi kugira mu dusobanura ibitandukanye. Turabashimiye cyane Prophete. Nanje ndabashimiye. Shimira n'abariko baradukurikirana bose. Murakoze. Ndagushimiye nawe wafashe umwanya mwiza ugakurikirana ikiyago kuva ku ntango gushika ku mpera. Ndibaza uko biri kose nticabuze ico kikwigisha. Rero ukaba utari bwagire subscribe kugira uzabona ibiyago nk'ibi bitandukanye, amajambo y'Imana atandukanye aduhanura kuva mu caha, aduhanura gukora ibinabiriya kugira tugume mu buntu bw'Imana mwabantu mwe. Mubona n'ukuntu isigeze ahantu avuga hanyerera, hari bigoye byinshi. Reka nyene tubandanye nyene dusenga ko bikundira. Nkaba nosozera mvuga ati kutameze neza nawe abandanye asenga Imana, utameze neza nawe abandanye gushima Imana naho nyene ko n'ubuntu bw'Imana yagiriwe. Mugira ibihe byiza. Bye bye.